abo bakenyezi bafashwe batumwe ko mu ngoro y'umugambwe CNDD-FDD bongera barahafungirwa umwanya utari muto, mu nyuma bararekugwa. Basanzwe badandaza ivyamwa imbere ya parking y'isoko iri muri komine Rugombo ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke. Imvo yatumye abo bakenyezi bakoregwa ivyabashikiye, amasoko yacu avuga ko ari uko ku munsi wa gatanu heze abo bakenyezi bari bitavye imyiyamamazo y'umukandida yigenga mu bashinga amateka Nzeyimana Toma Batazira Mukombozi aho mu Rugombo. Bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke bakaba banegura ivyo bintu. Kubona umuntu yemererwa mu gihugu ngo aje kwiyamamaza, abagiye kumusanganira bagaca batotezwa kugera naho birukanwa mu isoko bakabuzwa ko badandaza. Ntibona ko ari akamaramaza ngaha ku isoko ya Cibitoke. Ikindi kivugwa n'abaduhaye amakuru nuko abo bakenyezi bagize uruhombo rutari ruto bivanye nuko bamaze umwanya batariko barakora, kandi bikaba ku munsi isoko irema. Ibyo twahombe ni byinshi, kurabona ibyo baranguye uyu munsi ntabidandaje, kandi umunsi w'isoko abantu bava mu ntara zitandukanye bakabashorera. None uyu munsi byiriwe byugaraniwe ahantu, none imiryango myinshi bakora ngaha mu Cibitoke bibaye agahombo n'inzara bateje mu miryango. Abo banyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke basaba ko ako gatotezo kohagarara. Mu ruganda rwa RPA niturashobora kuronka musitanteri wa komine ya Rugombo Gilbert Manirakiza kugira agire icashikiriza.